reka ndakubwire, shinga imizi mu kwizigira umwami wawe kuruta uko kwizigira umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu hari igihe ibyiwe bihera. Bamwe bizigira imikogote yabo, abandi bizigira amazu yabo, abandi bizigira amafaranga yabo, abandi bizigira ariko Shalom. Ndabaramukije mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Muri kumwe na Evangeliste Patrick, ndayishimiye. Turabaye kaze kuganira ijambo ry'Imana muri Horekanani TV. Turabashimiye ngene muhora mukurikirana ibiganiro byacu. Muzukuri turabashimiye, Imana ibaheze umugisha. Reka dusenge. Data mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye igitondo cyiza duhaye cy'umugisha. Tugiye kuganira ijambo ryawe Mana. Ijambo ryawe ni imbuto itabora. N'imbuto itabora mwami, igiye kubibwa mu bagiye kubyumva. Wivomere, haleluya, rizavemo umusaruro ukwiriye Mana, mu izina rya Yesu Kristo. Uganiriza imitima yacu, mpemu wawe mwiza azavugane natwe. Urakoze mu izina rya Yesu mwami wacu, amen. Uyu munsi ndifuza ko tuganira namwe ijambo ry'Imana ryanditse muri Zaburi ya 20. Ndashaka gusoma iyi Zaburi yose, ariko ndaza guhagarara ku murongo w'indwi. Ariko ndashaka gusoma iyi Zaburi yose. Iyi Zaburi iravuga ngo uhoraho kwishira ku munsi w'amagorwa, izina ry'uhoraho Imana ya Yakobo rigushire hejuru. Izina ry'uhoraho Imana ya Yakobo rigushire hejuru. Reka mfatanye nawe gusengera muri iyi Zaburi ya 20. Umurongo wa 2. Ikurungikira gutabarwa kuva hera mu rusengero, igwi inkomezi z'Isiyoni. Umwami Yesu aguha inkomezi z'Isiyoni, iguye gutabarwa kuva hera ku rusengero, iguye gutabarwa kuva Isiyoni. Yibuke amashikanwa yawe yose, yakire ikimazi cyawe cyoshejwe. Yibuke amashikanwa yawe, yibuke ineza yawe, yibuke wa wundi warwaye wagiye kurahaba. Yibuke umwami, yibuke kugira neza, yibuke ya mbuto wabibye. Umwami yibuke amashikanwa yawe yose, yakira ikimazi cyawe cyoshejwe. Igwica umutima wawe wifuza. Reka ndagusengera, ndakwifuriza rino jambo. Igwica umutima wawe wifuza, ishitse inama zawe zose. Igwica umutima wawe wifuza. Haleluya. Reka ndakwifuriza rino jambo. Umwami agwica umutima wawe wifuza. Muri kino gitondo hari icyo umutima wawe wifuza, hari icyo umutima wanjye wifuza, hari icyo nayibwiye mu gatondo. Mwami umpe ushitse icyo umutima wanjye wifuza. Hari icyo ndiko ndasengera muri kino kwezi, hari icyo ndiko ndabwira umwami. Umwami agwica umutima wawe wifuza. Umwami agwica umutima wawe wifuza. Haleluya. Agwica umutima wawe wifuza. Tuzovugishwa imbundu n'agakiza kawe, kandi kubw'izina ry'Imana yacu tuzokwerekana amabendera yacu. Urashitse ibyo usaba byose. None menye yuko urawakiza uwo yarabaraje amavuta, azomwishura ari mu ijuru ryiwe ryera, azomwishurisha ubushobozi bukiza bwo kugoroka kwiwe kwiburyo. Umurongo w'indwi. Bamwe bizigira imikogote, abandi bizigira amafarasi, ariko tweho tuzokwizigira izina ry'uhoraho Imana yacu. Haleluya. Bamwe bizigira imikogote yabo. Muvandimwe, wizigiye iki? Mu by'ukuri ushingiye kuki wizigiye iki? Bamwe bizigira imikogote, bamwe bizigira amafaranga, abandi bizigira bavukana, abandi bizigira ababakikuje, abandi bizigira. Dawudi aravuga ngo ariko tweho tuzokwizigira izina ry'uhoraho Imana yacu. Reka ndakubwire, shinga imizi mu kwizigira umwami wawe kuruta uko kwizigira umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu hari igihe ibyiwe bihera. Bamwe bizigira imikogote yabo, abandi bizigira amazu yabo, abandi bizigira amafaranga yabo, abandi bizigira ariko tweho wewe naje, reka twizigira umwami. Reka ibyizigiro byacu bishinga imizi mu mwami. Reka twizigira umwami wacu Yesu Kristo wafuye akazuka. Haleluya. Reka twizigira Yesu. Reka ibyizigiro byacu bibe kuri Yesu, bishinga imizi muri Yesu. Bamwe bizigira ibyabo, bamwe bizigira imiryango yabo, bamwe bizigira abakomeye babakikuje. Ariko twebwe tuzokwizigira wowe Mana, tuzuhemuka. Umwami wacu ndazahemuka. Umwami wacu azayimura imyanya n'ibihe. Urashaka kuba ukomeye none, urashaka kwizigira umuntu akomeye none, ejo bigahinduka. Urashaka kwizigira amafaranga, ejo agahera. Urashaka kwizigira bigashira. Ariko ndakwifurije kwizigira umwami wawe. Bamwe bizigira ibikogote yabo,
abandi bizigira amafarasi yabo. Ariko jewe twebwe mureke duhitemo kwizigira umwami wacu, mureke duhitemo kwizigira umwami wacu, ivyizigiro byacu bishinga imizi mu mwami. Reka ndabasomera ijambo muri Yeremiya igice c'9 umurongo wa 23, igice c'9 umurongo wa 23. Mwumvirize ngene Yeremiya yavuze 23 na 24. Haravuga ngo uku niko uhora wagize ati umunyabwenge yoye kwirata ubwenge bwiwe. Abanyabwenge bariko baranyumviriza. Uwarize uri umudokteur, warize uri professor, waraminuje, ugeze kure hariya. Abanyabwenge boye kwirata ubwenge bwabo. Cyangwa umunyenkomezi yoye kwirata inkomezi ziwe. Cyangwa umutunzi ngo yoye kwirata ubutunzi bwiwe. Umutunzi yoye kwirata ubutunzi bwiwe. Umviriza icyo Yeremiya yavuze rero umurongo wa 24. Ariko wirata yirata ibi ko yamenye ko yamenye akantahura. Uwirata yirate ko yamenye umwami wiwe. Uwirata yirate ko yamenye Kristo. Abanyabwenge boye kwirata ubwenge bwabo. Abanyamafaranga boye kwirata amafaranga yabo. Abakomeye boye kwirata ugukomera kwabo. Ariko ufite icyo yirata, yirate ko yamenye umwami wiwe, yirate ko yamenye Yesu. Iki nico kirato cyacu. Haleluya. Niki tugomba kwirata abavandimwe. Niki kintu ngomba kugendera inama muri kino gitondo. Guhana intambara muri no buzima. Reka ko kwirata ubwenge bwawe, amafaranga yawe, oya, irate ko wamenye Yesu. Irate ko wamenye Yesu. Hari ijambo Paulo abwiye Abakorinto bakabiri igice ca 10, igice cya kabiri cy'Abakorinto igice cya 10 umurongo wa 17. Haravuga ngo umurongo wa 17 haravuga ijambo rigufi cyane. Ariko wirata yirata uhoraho. Ariko wirata muri nosi yirata uhoraho. Hari abantu bakeza birata abandi, hari abantu bakeza birata amafaranga, hari abantu bakeza birata icubahiro, hari abantu batakeza bavugisha abandi kubera icubahiro bafise, hari abantu bakeza birata abandi kubera bakeza birata umva bakigira bakomeye, bakigira bahamba. Mu byukuri Bibiliya avuga ngo abanyacubahiro tubahe icubahiro cyabo, ariko umuntu we twese twirate ko turate Yesu. Paulo yavuze ngo ariko wirata yirata uhoraho. Yeremiya yavuze ngo abanyabwenge, abanyenkomezi, abanyamafaranga boye kwirata ivyo byose, ariko birate ko bamenwe n'umwami wabo. Dawudi yavuze ngo bamwe bizigira imikogote yabo, abandi bizigira amafarashi, ariko twebwe tuzokwizigira izira ry'umwami wacu. Ndakwifurije kwizigira umwami. Ndakwifurije kwizigira umwami wawe. Ndakwifurije kwizigira umwami wawe. Mu byo uri kuracamwo byose izigira umwami wawe. Mu ngendo zawe zose izigira umwami wawe. Irate Yesu. Haleluya. Irate Yesu. Nate isoni. Muhamye, muvuge. Haleluya. Uwirata. Paulo yavuze ngo wirata yirate ko yamenye uhoraho, yamenwe n'umwami. Niki kirato cyacu. Niri jambo nakuzane kuri uyu munsi. Bamwe bizigira imikogote yabo, abandi bizigira amafarasi yabo, ariko jewe nawe reka twirate Yesu. Abamwe bizigira ubwenge bwabo, abandi bizigira amafaranga batunze. Bene that isi zihinduka. Mureke twirate ko twamenye Yesu. Twirate Yesu wenyine. Mureke tuvuge Yesu wenyine. Mureke rero twabamaza. Reka rero dushingira inahi. Reka rero tuvuga. Haleluya. Reka tuvuga umwami wacu. Yesu aguha umugisha. Guhana intambara zo kwirata ko wamenye Yesu. Guhana intambara zo kwirata ko wamenye Yesu wenyine mu buzima bwawe. Reka ngusengere. Data mu izina rya Kristo Yesu. Haleluya mwami wanje Yesu. Duhe uyu mutima wo kwirata wewe. Twirinde Mana, Satani natwinjirane, ntadutere. Turakeneye kwirata wewe. Turakeneye kwirata wewe. Mu buzima bwacu turakeneye kwirata wewe. Mu ngendo zacu turakeneye kwirata wewe. Haleluya. Yeremiya yavuze ngo abanyabwenge, abanyenkomezi, abatunzi boye kwirata ibyo, ariko birate kubamenye wewe. Nico kirato cyacu cyiza. Twirate ko twamenye wewe mwami. Urakoze, icubere bwarukire mu izina rya Yesu mwami wacu. Amen.